Kaze kwisamiriza y'u Burundi kwizina banyitwa Kanyoni Mbarushimana no munsi nkaba nagize amahirwe yo kuganira n'umwe mu bari ko baritoza kugira bazobe abaperezida. Iki nicyo kiganiro twashoboye guhana mu kirore. Nyakubahwa Gaspari, reka tugushimire cyane ko wemeye yuko tugira turonka kino kiganiro kora. Yego murakoze cyane murakoze. So hariho ikibazo nashaka kukubaza. So turazi yuko uri muri bamwe bariko baritoza kugira bazobe abaperezida. Yego. So nagomba rero urabe kuri iyi kamera ubwire abarundi n'abarundikazi icotuma bagutora. Ego murakoze ko mijambo. Kanyoni murakoze ko mijambo ndabashimiye cyane kuba mwafasha akanya kanyu mukaza kugira ngo ngire ikiganiro namwe. Barundi namwe barundikazi. Jewe niyo mwanyizera mukantora icambere na mbere fise imigambi n'ivyiyumviro ata muntu numwe abifise ata muntu numwe arigera bitanguza kuri inosi. Umugambi wa mbere jewe niyo mwanyizera mukantora abarundi turafise ingorane yo gukumirana. Abantu ba mbere kwanza nzotangura kuvugana nabo ni abarozi n'abapfumu. Bapfumu namwe barozi mwebwe muroga niyo mwanyizera mukantora zotumiza ko inama yitiriwe mwebwe gusa kugira ngo twicare tuganire turabe ukungene mwokoresha ubwo bumenyi n'ubwo bwenge bwanyu kugira ngo duteze imbere igihugu. Ikindi naco kuba Kristo niyo mwanyizera mukantora zosenga zoja ku mavi vugane na Yesu mpaka ambwiye itariki azogarukirako kugira ngo uzoce ndabamenyesha niyagaruka azosange mwiteguye. Okay. Hari ikibazo mfise. Irindira ica kabiri. Turazi yuko kandi kahise iratwereka yuko buri gihe iyo habaye intambara abantu bagenda bakica abantu batanguje iyo ntambara tugasesa amaraso abandi bantu bagapfa. Canke iyo tugize inzara ugasanga twamana inzara twamana iki ubukene abantu bakagenda iyo habaye intambara bakica watanguje intambara ariko ivyo bisa no nko guca amashami ku giti ariko kibagira kurandura imizi. Jewe rero umugambi fitiye abarundi n'abarundikazi niyo mwanyizera mukantora tuzogenda turandurana imizi turondere iyo ingorane koko iva. Kandi turazi yuko inzara ubukene n'intambara byose bitegwa na Satani. Rero no munsi ngo bafata akanya mpamagarire abarundikazi abera abirabura abasa n'ubururu abatukura abasa n'umuhondo abagufi abarebare abavyibushe abonze abakiri bato n'abashaje muze mwifatane nanje tugende turondere gwisatani kuko niho ibintu byose bitangurira. Izi ngorane zacu niho zitangurira kuri Satani. Tugende rero turondere Satani tugwice niho tworonka amahoro. Okay. Barundikazi ihitamwo n'ijyanyu amasezerano je ndabasezeranije zoyashitsa niyo mwanyizera mukantora. Murakoze cyane Imana ibahezagire ihezagire n'imiryango yanyu murakoze. Nyakubahwa Gaspari ndatahura yuko ufise imigambi myiza y'u Burundi ariko jewe ndafise ibibazo bibiri nagomba kukubaza. Okay. Wavuze yuko ugomba kuja gutera Satani. Yego kuko no watanguza intambara n'ibindi byose. None ico ciyumviro wumva utagihawe na Satani? Ikindi naco imbere yuko uja gutera intambara bisaba uzi aho umwansi ari. None wewe urafise address ya Satani raba kuri kamera ubabwire. Bosco lindira gato murakoze cyane Imana ya wewe. Okay, nkuko muvyumvishije barundi ndamwe barundikazi mgiye kuzotora mu misi rero muzobe magabo mu matora y'igihugu cacu.